gute ati hanuko nduguye twamugira kutaba hafi y'umwana biratuma agira ingeso mbi nduguye twamugira ndasubiramwo nduguye twamugira kutaba hafi y'umwana biratuma agira ingeso mbi nduguye twamugira ubwo rukwego tuvuga ku muvyeyi cyangwa se undi muntu wese yitaha uwo mwana cyangwa se yitaha abana aha nini aha ndoze ni ku muvyeyi gusa kuba abavyeyi ufite umwana utamoye hafi ufite umwana wavyaye kutamuba hafi kutana nawe hafi utaburi hafi yiwe utuma ingeso ziwe zihinduka tagenda neza cyangwa akaba uko atokagombye kuba akaba ikintu atokabaye atokagombye kuba cyo kora ko utigeze umuba hafi niko bimeze ngirageje gutangura kugira icyo mvuze nuko kutaba hafi y'umwana ndetse ngo umube hafi kuva mu ntango birafise impact nini cyane kuri vi y'umwana kandi tazoba nziza muri ico gihe je ndavuga yuko ubuzima bwose umwana azobamwo buri mu biganza by'umuvyeyi itsoke kandi nta mwana nanirana bigi kiretse arimo impwemu mbi baramuroze nta mwana nanirana umwana ari normal ntananirana uje mwana nanirana nuko uba washatse kumugora cyangwa se kumuhindero amaze gukura uko umwana umuntu wese kwanza iyo umunsi uvuye kwakaza ku wundi cyangwa se umunsi ugiye ku wundi umuntu arakura akabundi muntu mu mutwe no ku mubiri rero iyo umwana avutse akiri uruyoya akaba ariho ubuzima kwanza reka duhere ku umwana akimara kuba acibungenzwe sivyo umwana arafise ibyo amenyerezwa ari mu nda rero niba umwana ari mumenyeje bijya bintu yamumenyeje ukimwibungenze burya nkavuga ngo burya buzima sibwa azohera ko mukubamwo hano kwisa kimara kuhagera rero akiyemara kuhagera kwacu mubandanya bya bindi nyene wakora n'ubundi akacabani yakora bya bindi wowe kumva yuko umenga muvye gusashize ngaho uraza kumugaburira umumenye bijya bintu bisanzwe byo kugira umwana beho hama indero yo mu mutwe no ku mutima ntuyimuhe cyangwa se ifungurwa zo mu mutwe nizo ku mutima ntuzimuhe hari n'umwana acatangura guhinduka wamugaburiye aryama heza ameze neza mugo kumwicarika ahantu hamwe umuganirize umwereke umwungu uhuma n'udahuma umwereke urwamfu n'ururo iko bimeze umwereke byose umwigishe gutandukanya umusambi n'umusambi ko bitavugwa kimwe nuko vyandikwa kimwe kandi bitandukanye cyane nico gihe umwana hazigira bimenya rero umwana niba ariko arabaho ubuzima kanaka nuko umuvyeyi ari we bifise mu ruhara cyangwa se n'umugabo ari we wese n'umuntu mukuru ukuze umwana yigenza swate yakuze neza yamara kugenda handi agahindurwa na miriye na societe yageze mu ico gihe bikamunara kuguma controller ya vi yarari mu buzima yarabaye mu hari aho yakuriye agaca hindurwa n'iyo societe ajemwo cyangwa se yakuze kujya nyene niko ameze kandi ntawe ubihindura ntuzigire umuvire yuko uwogorora umuntu yarakuze ari umugabo w'ubwanwa kumwa canke se ari inkumi kuze yagwamye akiri muto rero numva yuko abavyeyi niba bafise ibice 100% ku mwana kandi avuga ati umwana atagiye mu madayimoni ngo aba ari ibindi bintu biko baramukoresha nta mwana nanirana ano ko ntamana naje kwije uruhande rw'iwanje ico mbona cyo ntahura nuko ndaba bati giti kigororwa kikigito kakigororwa nande na nyene ico bivuga iki bivuga ko umwana umuvyeyi ni wamenye umwana ingene akura kuko plus ufite umwana avutse akaza ku isi sero ya psychologie canke ibibaje ya psychologue bavuga baravuga hari imyaka igenda itanduka bagenda basepara imyaka ati kuva ku mezi ukwezi kumwa kivuka ushaka ku meza ku myaka 2 umwana abayeho ukunukunuka bakimenye nawe cyane kubera ko rakene ko yonka rakene affection nawe warakene ikini kweko kwekira kiri mu nda yari mu nda kwa mama wiwe ico gihe ntazi se wiwe ntazi ne yagiye hakiri kimwe yarazi kandi yonka canke yabaye yarabeshijeho n'amabere bya nyina wiwe rero gihe avuka abananya afashwe na nyina wiyamu wa hafi aho ntandere ijamwe kubera ntabwinga baragira mugabo kuri affection kwa nyina wiwe ego nasubira mutera mu bakesha kubona nyina kuko plus umwana yonka arangamiza hejuru arabanyina uvuga ko isura image ya mbere mu maso na nyina wiwe rero bavuga ati abana kesha nakunda n'abanyina babo ni kwe kuriya mwosa affection yaba muriwe amaze kwiza imyaka 2 amwe ataguza atambuka gira ikitakwazi kumbe ndafise na papa okay papa nawe yagenze gutyo wenda mwita papa
aratangwa rero kugira iki kubana na se wiwe mico gihe sasa abavyeyi baba bategeza kubahaye kwa yuko hari imyaka mwana agira ngo atanguza aja kurondera abagenzi imyaka 5 gushika imyaka 10 no myaka abantu bakiriya kabagenzi gusa umwana avuye muhira baragiye nko mu indi quartier gukina n'abandi bana canka agiye hanze gusa nka hanze uzosanga kenshi imbere y'impango bafise n'ibintu by'imipira bakina abana baba ku gace nyine b'imyaka 5 6 gushika kuri 10 rero ico gihe umuvyeyi tamubaye hafi umwana uzo kwisanga iyo arakinira hafi y'urupangu asoje gukinira mu buterere asoje gukinira mu kanyosha mu kamenge yavuye wawe ubwo ko ico gihe rero niwe navuga ati kubana hafi n'umwana birakeneye yuko umwana atuma agingeso nziza gutamubaye hafi acagira ingeso mbi kwibaze yakinira hafi y'urupangu gaca umwama tigaruka muhira ngo muhira uteza wumva kuba wa mama umuretse cyata muri hafi we bigiye nko kubera ruguru cyangwa gukora ruguru wowe uzovanga Bruno mukame nkuza azohura n'abandi ntabyuzi niki bavuga uti ashagura n'abantu bakamwigisha ibiri veramiri yagiyemo ugasanga huye n'abantu warumogi nakamurumogi inzoga mukame kijya kuri 11 ku mapave usanga byaparanganye so which means rero piso aguma genda piso aza guhura n'ibintu bitase bibi cyane mugana nawe agiye ukaca mugarukana ni byiza ni yande yoteza kuzura mu rero kuba kure y'umwana si byiza uyu mu mwe do seza yamaze kurenza seza 18 uyu mwana ubukimuhindura biba vyaraheze bana amaze kuja 18 19 20 amaze gushikiye ho 20 aho ubora umugabo abafise urugo rwiwe ahubwo jeje prefere yuko umwana byiza kumuba hafi n'umwana burya n'umwana w'umwaka abakwiye kuba ari ubutangiye kumushira ku ndero umwaka nyene of course atari kintu hasi ajya gikoresha mu gikino ati ntusubire umuravye igitsuru umwana w'umwaka arabona message umuhaye voilà arayibona nyene rero nabwiye ati dosero ni imyaka umwanza mu hafi so ni imyaka ageze mu gihe ya myaka yasitu ku bakobwa nabageze mu myaka 10 12 3 kuja mu tinyanka umuvye ashaka kumuhafuka ufite uko duga no bumubona yindi ashaka ibindi bintu ego ari ibintu utomubwira afise imyaka 5 afise 6 bintu utomubwira usuka bimubuza mbya ati nuzuje gukinana na Eric bijya bizana kubona na ba Fisto na ba Gregoire muko murafinatase sindabikunda babona nagiye amaze 20 minutes utamubona hafi mubaze ati uvuye hehe wari hehe kuragira iki hariya umube hafi muri ubwo buryo umwana zone yuko kugenda akava mu iratavuze si vyiza agiye ahantu basaba uruhusha bigizwe umwana agakura nkuko nyazogira imyaka 15 azari umuntu mukuru yamaze kumenya gutandukanya no bwiye hari ibindi bintu agiye arazarahumuka abona ko uko n'umuntu mukuru vuga ati yuririza kuri bya bindi wamwigisha none sha umwana imyaka 18 mubwira gute ngo yubahe kuva ibiwabo bose atigeze yubaha atigeze iwabo haje bashitsi yacekereje y'intebe na umushitsi nawe yishaye mu ntebe ivyo yakuze uzomubwira ngo bitwara nkuko ntavyo ashobora rero numva yuko umwana umwitware yiwe yose bitigwa n'abavyeyi yabamwiza canke mibi yes wamenye ko abavyeyi twokagombye kugira iki kwita ku ndero z'abana bacu ndetse kugira ngo ejo tuze turonka abantu bijunje n'ijambo ashobora kuvuga ati baraserukira umuryango ndetse guserukira umuryango ariko guserukira igihugu ndetse nabo twacu tukiserukira in brief muri rusange ibona turetse n'abantu ko dukurikirana ikintu cyo gutaba hafi umwana umuvyeyi taba hafi yiwe kidatuma agira ingesombe cyo tucemezanye twese umuvyeyi uyu mwana atarezwe n'umuvyeyi wiwe atabayeho hafi n'umuvyeyi wiwe kiratuma agira ingesombe kubera yuko wavyumva nyine nta muntu bamwitaye bafise nta kintu kimwe bafise bari ngaho nyine akora ibyo ashaka byose ikaguruka arabeba ni kurunkoshe ni ntahajaho nshakira basi umukobwa mugenzi wanje sinamuvuga izina abavuka ruguru anete ya pay ngo kwisanzwe kandi aho hantu ava bafise amaheri wabo bafise amahera menshi yaje kubindi bujumbura akiri ruguru 18 yarashize muhira abana na sena nyine ariko ubu agiye kubwira ati arabigi uri legend ngana ngusanga muri arena ngo je ngo hasa kumizije ngo ndaza gutana kibazo tuze gusohoka ibase I'm like okay ini fille hari no mungwa ashikanye bimbwiye uko nyene afate utari hafi y'umuvyeyi cyangwa y'abavyeyi tu fais tout ce que tu veux tu fais n'importe quoi mugabo byose rero bagusha usanga ya no gusa abo bakuze bo basi nibona kubwira bi satilist mugiye ibaje y'abadakuze ege n'abakuze nabo nyene hari imyaka nyene bigi nibona kubwira ahindurwa na yamiriye swati yarakuze neza ego atadizwiteri mugo mirina yagiyemwo niyiciye imuhindura koko byaramugoye cyane ku managing cyane go controller yandero be bamuhaye biwabo cyangwa se yandero yayigira wari yindi mpemu yari murimwo
igendero yayigira mu mvuzo kudakomeretsa abavyeyi no kububaha avuga ati ntaramenye Ego bose bakonyera abana hari umwana bikora bimurimo avuga ati jewe nikomeze barabindeze kandi bindimwo nubwo abavyeyi bogenda Jesse nzoga umukunyene shanda kugira trezoro agiye kuvuga ubutarabona ko bavuga ngo uvuga utarabona sinkubeshe umwana wese akiri muto wese uko bamba bamureze kose umuvyeyi ari amureke gusa ati cyangwa mu bise niyo kugira avuga ngo gira amahembo n'ingeso yawe urumva fita babos nzoshamenya ingeso yawe amaya atuma umuntu agira atuma umuntu umenya uwo ari wo byavure nimba yari imaraya cyangwa yakunda bakugana ege boshi bakagusambana ko atamara bafise ndo yaroha batago datoma deje ko ndagukorera ikintu sha sasa rero n'abana nabo nyine mu rugo avuga ati je nyine nta yindi shwa mfise ndibona abavyeyi nene ngiye anyiruka canjana ucobije kwemera ivyo nyine muga sasa so butumo vyamubise ucumona sasa hu wa muntu hari icari ico okay we ntubana n'abavyeyi warababishije nta muntu agukontrola je nabishi nakuze sa it's okay nagenda uwo mukobwa ambwiye arakuze sivyo ntiyaje sumwana imyaka 19 yamanutse Bujumbura kwibana arakuze rero niba ivyo byaramunanye ku managinga yandero yarererwa hari ya ruguru ageze ngagaca yirwa arara muri arena kirirwayo agataha saa 4 yagiye saa 8 z'ukuri umunsi waheze agace tahabise neza gatondo none uwo muntu iyo ndero yahawe hariya yagira indero kuba yuko imurimo ashaka kuyigira cyangwa yabura ahantu yoja nawe nyene yabura ahantu yoja nako n'ugutinye ko bamwirukana muri wabo cya kabiri naco ni kibe nakubwira ngo akarero ku nafisa yarasazwa Kenya akaca nka mahero cyo singeso we yavre iyo nuvuye ko yarose liberté acavuga ati je ko yarose liberté kadakwereka wasigaje muri Kenya kamara nk'imisi 35 wavye baje wa Bujumbura umwana ibase kandi tukiri si ciza pe biravana n'ivyo bagiye gukora muri Kenya ndavuye Kenya uvyumva nawe ufata indabo kagira muri Kenya ntusezere umuvyeyi wawe mva ko wagiye mu kitari ciza umwagiye mu kintu ciza tiza kubabwiye kumubwira umuvyeyi ati mwama papa je na opportunity y'ibi ngiye muri Kenya mu kazi muga mu bintu uzi yuko ugiye muri bya bindi baguhamagaye bakuri hitike ngingo ibaze bijyanye havyo uvuga ubwe papa wangu papa ngongeye kura mu muri Kenya oh no way you can't tushobora guhora mugavuga ati ugiye muri conference ugiye mu nama ugiye mu kazi kwa ni kiucishema citeka bwa papa wanje ejo kurindege nuko gazagwerekeza ejo kurindege adamaruka akava ruguru akagwerekeza muri airport muga mu gihe uzi kugiye muri ivyo bintu ubwe papa wangu nuzo mperekeze so umve ko rero indero abavyeyi twakwiye kuyigira mu ruhara ego n'abana nabo nyene turakwiye nabo nyene kuyigira mu ruhara avuga ati bije abavyeyi bampaye nk'itiko bavuga ko atari vyiza kandi ari bibi mugiza kubifata kandi bibi nyene hamwe ibintu bikagumiza kugenda neza tukazovamwo abavyeyi natwe tukazovamwo abarezi beza radio ni Block FM 94 n'ibice 9 ndetse tujeje urumingo na Bigi twari